ni hehe wabonye yaho intumwa za mbere zikubita amajido abantu mu gusengera abantu sibyo abadayimoni mu kubasengera barinda kubafata kace oyaye ni ubushobozi iyo urimwo mpemu yera ukavuga ijambo rimwe autorite idayimoni urayikankana bavuga muvemo ikagenda hariho imigice cy'abantu ticaramwe basigara bahiteka abantu bagereranije baravye urutonde canke igiti gice amafaranga batanze ugasanga hariho amashengero amwe arashaka umuntu atanga amafaranga menshi naho yokora icyaha akicira umuntu mu rusengero ugasanga inama y'abapastori ntishobora kumuhana kubera iki none mugo umukene niyo akoreye gusa ngo yaderangije bagaca bamusohora ni ingorane rero ni ingorane kabisa ariko mbwira agahinda umuvyeyi yogira wowe ufise umwana w'umuhungu sibyo ugiye ubona umunsi urabwira ati papa jewe nakuze nashimye umugenda hano sibyo uzoje kunkwera waje gukwa ugasanga wa mugende ni rundi ruhungu rw'ivyanwa ruringa bakuzaniye ngo niwe umufiyanse ariko mbwira wewe agahinda uvuga uti mbe ko ntapfuye kare ibintu nagumye ngaha ngo ndabibone gute mbwira agahinda abavyeyi bagira umwana w'umukobwa urindire ko bazozana inka ibiseke bagashishira imvutano bakavuta baje kuvyina runyenyeri na ngoma y'ikigwa sibyo ukazubona ngo umugabo wiwe bakakwereka ubundi mukobwa nkawe ntibishoboka aho je mpora mvuga nti mwene abo bakobwa rero bararengana barabarenganya wovuga gute ingene uzohezagira uwayitwaye akayikorora umugabo kaguhezagira uwayitwaye akamugumana sibyo kandi turazi yuko imana niyo nyene itanga ingabire y'umwana nimba yaremeye ko iremera umuntu mu caha ivyo bireke umugabo igihambaye nuko Kazwa TV. Coucou abakunzi ba Kazwa TV, j'espère que vous allez bien. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mwavyutse neza cyane mwiriwe neza bitewe naho muherereye. Muri Kazwa TV nko twama tubivuga hari na Kazwa company bakoreramwe ama service ya imprimerie, ama carte de visite, baragira ama publicité, ama documentaire. Ukeneye kugira ubupira bashireko ama logo urashobora kuza muri Kazwa company dukorera muri galerie kwa Kabga 306F murahawe ikaze cyane. So uyu munsi twahawe twagiriwe iteka ryo kwakira Apotre Mbayahaga kuri Kazwa TV. Reka ndamwakire ndamuhe n'ikaze. Murakoze cyane. Ndabashimiye ko mumpaye umwanya mwiza nk'uwo yego kugira nganire n'abantu bose bakurikirana Kazwa TV. Ndabaramukije kandi turakuramukije natwe murakoze yego ntangure ndakubwira yuko je ni ryambere ngoraye n'umuntu akuze cyane kundusha navuga ati mana ndaza kubishobora nza kumuvugisha iki uragerageza yego ndagerageza reka cepera aho nyene hariho agasuje niyo mpamvu nyamukuru nakurondeye kugira ngo dushobore kubiganirako ni suje y'umu pasteur wo mu Rwanda yitwa Prophète Joshua. Twashoboye kubona interview yiwe ariko aravuga yuko uwo mubona ariko aranywa icupa rya Hennessy ariko aranywa whisky ariko aririmbira indirimbo z'isi atakibazo na kimwe ataca hakirimwo ngo nuko no muri Bible ngo biranditse reka ahubwo ndayikwereke kugira ngo ushobore kubitahura neza n'abantu bo muri Kazwa bashobore kumva ibiriko biravugwa. Gereza yawe kaye arabesha n'umwangushe ego kuvuga ngo ego avuga ngo kuba yo mwo mubona muri boîte ariko araririmba indirimbo z'isi indirimbo za Davido ico conyene
nta caha kirimwo wate donwe ego ngo ni nk'uko turirimba ngo indirimbo y'igihugu yego nuko canke aho urumva ngo nta tandukaniro rihari ngo nta n'icaha kirimwo iconye ukivuga kwiki mbere na mbere bo ntaco novuga gitandukanye n'ijambo ry'Imana rivuga uretse ko numiwe gusa yego bo ubwa mbere hoho Petero yaravuze ati iyo umuntu yigeze gukizwa akamenya ivy'Imana mu nyuma akabivamo agasubira mu vy'isi bimwe bibi yahoramwo ati uwo muntu aba ameze nk'imbwa yadashwe igasubira ku vyo yadashwe iyo ni ijambo rya mbere Pawulo ngo aje kwandikira Abafilipi aravuga ati mwirinde zambwa kandi imbwa yavuga twirinde sizijya zicunga ibipangu n'izindi nizo Petero yari yavuze yego hanyuma ivyo avuze icete Pawulo yandikiye Tito icete ca Tito hari ahantu ku murongo w'indwi havuga neza ibintu biranga umuzezwa shengero umukozi w'Imana rero mu bimuranga ni byinshi n'urutonde muri vyo muga harimo yuko ateza kuba ari umuntu atanywa inzoga rero kuvuga ivyo rero yavuze ivyo biri muri bya bindi vy'imburi Yesu yari yaravuze mu gice ca Matayo ca 24 na Paulo yandikira Timoteyo yaravyanditse avuga ati ibimenyetso bizoranga iminsi ya nyuma hazokwaduka abantu bavuye ko ari abakozi b'Imana ndetse bamwe bazokora n'ibitangaza abandi bazana inyigisho z'ibinyoma kubera mission bafise niyo kuyovya niyo kuzimiza abantu kandi ngo n'abari mu rusengero barimwo hanyuma ikindi naco wibuke mu mashengero ndwi Imana yabwiye Yohana ngo yandikire harimo ishengero Satani atatumyemwe abantu ahubwo ngo yijaniyemwe intebe yicaramo mwene ivyo abantu bariko baravyumva ndazi benshi barabikunda ugasanga basa no kumenga bagati ubu ni we sawa ahubwo tuzokwisangirira utuyoga tukajana muri boîte ejo azokubwira yuko no gusoma umugore atari gwiwe asana atacaha kirimo ejo uzokumva umukozi w'Imana yitwa ko ari umupastor akubwira ati je kurongora abagore babiri canke batatu nta ngorane zirimwo n'abasoromo barabikoze menya yuko ivyo ni ibintu bigiye kuzoza bigaragara muri iyi minsi ahubwo abantu bakwiye kugaba abari mu gakiza bakakagumamo cyane bakamenya ijambo ry'Imana ico ribabwira n'ingene ribarongora na cyane cyane bakarondera kurongora mpwemu yera kuko mwene abo urabona ko ari babari nyene baje kugati tuzimiza abantu yego donc n'abatahora bazinywa bavuga ati twe twazireka kubera tuzi yuko kibujijwe ijambo ry'Imana ribujijwe twinywere niko bizogenda muri iyi minsi ya nyuma rero mwene ivyo biriho aho twumva ibintu byinshi biriko birashika mu bantu bitwa ko ari abakozi b'Imana mugabo mu vy'ukuri waja kubaraba ugasanga n'abagenti ba Satani kuko twarashoboye no kubona mu makomantere abantu bagiye baragira hari abamushigikira avuga ati twaza twaronka umupasiteri avugisha ukuri umupasiteri ati yerekana ko ari umuntu yera ari wa muntu adakorera ivyaha ari wa muntu adacira urubanza abandi mbega iyo image kuba pasiteri tuko turabona ubu tuzomenya gute ngo uyu mupasiteri niwe ariko aratwara abantu mu nzira nziza ntushobora kumumenya mu gihe utazi ijambo ry'Imana ico rivuga muga biranoroshe kuko bikubwira bibiri kubwira ngo uzobamenyera ku ngeso zabo ku mbuto bama ku vyamwa vyabo ivyo ntibitangaje kuko nahi wacu hari uherutse kuvuga mu biganiro caraciye ku marezo sociaux avuga yuko kwahukana atacaha kirimo yari yahukanye n'umugore wiwe no muzo ugasanga ni wa muntu usanga yigize bashagina babandi babaririmbye bo muri za Amerika usanga yikikuje ubukobwa butandatu bose bugenda bumukuyakuya hirya no hino ngo ntangorane ngo Imana yacu niyo umwidegemvye oya turi mu mwidegemvye kubera twabahowe icaha mugamwe iki twizingiriyemwo turacara abaja b'icaha muri ico gihe rero abantu bakwiye kubimenya ibiriko biraduka muri no minsi ni vyinshi ejo zokumva nibindi rero nk'uyo rero abantu uvuze ngo hari amakomanda bamushigikiye nk'imboregwa nk'imboregwa zicinyegeje mu isengero zavuga ati voilà uyu rero ni sawa hanyuma ejo uzokumva yuko ahubwo no mu isengero ashobora gushiramo utuyoga abantu bavuga ati ngo twinywera inzoga mu isengero nabonye umuntu mu isengero abantu inzoga
aha mu Burundi muri Afrika du Sud nabonye Afrika du Sud umenga ego hakaba inzoga bakinywera mu isengero ati ne nta ngorane donc ugasanga ni ibibazo uno munsi urabona ama video menshi ariko haca ku mezo social aho nitwo abakozi b'Imana bagenda bakabwira abagore bari mu isengero bakabakura amasiripe bagira bahumanure bakabakora mu gitsina abantu bakaja naho bagatimaba ngo ni sawa ngo ni deliverance bariko barakora ni ibintu by'ubija bariko barakora ni mpemu mbi bariko barabasukamwo bagaje bavuga ngo nivyo sawa abantu bagomba gukizwa turabizi gukizwa sinzira yagutse sinzira yo mwidegembe iraga inzira ija mwijuri gusaba guheba ibintu bitari bike mwe nivyo rero iyo bibananiye bacha bagomba kuvuga ngo baravyoroheje ubuntu bwarabonetse ngo ivyaha byose byababariwe ngo ntari oya suko bimeze yego waruvuze ngo hariho abapasiteri tubona mu gusengera abantu bakora abagore ku bitsina bakabakora ku mubiri hari ibintu maze imisi numva hariho utuntu mu makartu usanga bagiye ku karago gusenga ukumva ngo wowe ufise ikibazo runaka bakamufata kugira bamusengere ngo azoshobore kuvyara canke n'ibiki eske hari abantu baca bavuga ngo umupasiteri w'ukuri mu kugusengera ntagukorako abandi bakavuga ngo aragukora kuko aba yasizwe amavuta mbega ivyo vyovyo ni kuri wewe ubisigura gute mu bisanzwe nimba abakristo ico kivuga no kugenda ugera ikirenge mu cya Kristo sivyo nimba uritwa intumwa y'Imana ugenda ugera ikirenge mu zindi ntumwa za mbere ni hehe wabonye yaho intumwa za mbere zikubita amajido abantu mu gusengera abantu sivyo abadayimoni mu kubasengera barinda kubafata kace oyaye ni ubushobozi iyo urimwo mpemu yera ukavuga ijambo rimwe autorite idayimoni urayikankira bavuga uti muvemo ikagenda uravyumva ni hehe wabonye bagiye gufata abantu numwe yari umusazi w'igerasire nta wigeze amufata yahuye n'ijambo mugari rimwe ubushobozi navuga ati dayimoni muvemo zivamo ziragenda na babandi bo kwa babahongo bo kwasikewa bagiye kwigana Pahoro bavuga ngo tugira ngo tuzirukane muri rya zina ngo twumva Pahoro avuga dayimoni ko zababonye indani zakabona ati abasaba abakozi b'Imana Pahoro turamuzi na Yesu turamuzi mugaba batipe n'abantu kubera dayimoni irabona ni mpemu irabona muri wewe ikabona kuri mpemu yera mugihe atamucanwa rero wa mpemu yari muri wewe iragusuzugura ni uraza ko zabagurukiye ko zikabakubita bakaba no gukomereka bagakomereka jewe singomba gukondana cyangwa mvuge ngo mu vyuma by'amasengesho si heza mugabo muri ino minsi turiko turuma amahajabo menshi aho abantu usanga baza kuvuga ko batwaye inda ngo bayitwariye mu cyumba cy'amasengesho none ni inda ya mpemu yera nibo no kuvuga hari ibintu biriko biraba abantu bagaca bumva umenga ngo ni oya sivyo kuko nta kuntu umugabo atari gwawe yokubwira ko agusengera ariko gukora ku mabere ariko gukora ku gitsina ariko gukorera abantu mu mishatsi sivyo iyi mibiri twambaye ifise ingene ikoze muri ico gihe ubu umuntu ariko ashaka iki kugira ngo dayimoni ayifate iri mu mishatsi ayicakire iri mu mabere no uravyumva wombwire gute umugabo atari bakubwira ngo wewe uzoze nagusiga amavuta yo kuguhumanura uri umugore w'umuntu umubiri urabizi yuko uteza kubonwa n'umugabo wawe gusa umugabo uremeye kubera kutamenya nimba bakoropa mu bwonko ntavyo nzi umuntu agenda agakura impuzu zose ngo bagamusiga amavuta yo kumuhumanura deja muri babiri agusiza amavuta kuva mu mutwe gushika hariya urabyumva none heza kuyagusiga biraherera hari n'ibindi bintu by'ubupfu bagira akavuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo umunwa ku wundi ngo umukondo ku wundi ngo uryama ngo gusengere umuntu uri ku wundi ariko mwarasazeraye ibyo umva byoshoboka aho hano mwohashinguka Satani bafatiraho nyine mukabirangiriza sibyo wowe ukagenda mu nyuma uzi ngo wari kumwe n'umukozi w'Imana kumbe nawo ni gishetani mwiryamiye ngaho n'umuntu ariko akoreshwa na Satani ariko aragukoresha ibintu uvyita ivy'Imana abantu bagwe kumenya neza Imana ntikorera mu mwijima ikorera mu mucyo ijambo ry'Imana ririkwiye kandi kindi naco nimba uri umunyabyaha ntukeneye kugira umuvugishwa kubwira ko uri umunyabyaha urabizi wewe nyene sivyo n'ubundi tuba tubizi ko ubizi ko uri umunyabyaha utiri uraruhura no muntu akubwira ngo uri umunyabyaha umutima wawe urakubwira ati wewe uri umunyabyaha
nimba uri umusambanyi uragucira urubanza Yego. nimba uboregwa nimba urwana nimba utukana nimba ubesha urabizi muri ico gihe rero abantu bagende bagabe mu vyumba by'amasengesho kuja kwihera abantu bagasenga ni sawa mugabo hari ibintu bita ngo na market prophetique abantu bagira Yego. ugasanga hari ibintu abantu baduka bakavuga abantu 30-40 mu cyumba kimwe bakavugishirizwa rimwe tijoka no muri Israel ugiye kuraba igihugu cyose cyagira umuvugishwa umwe akiriho nta wundi yavuga wasanga ari umwe gusa mugabo bose baravugishijwe bose bareretswe bose ndingorane donc muri ico gihe abantu kugaba ijambo ry'Imana Bibiliya iyo umaze gukizwa nico gituma abantu benshi agakiza Bibiliya igomba kuba mu bwonko bwabo imaze kuva mu bwonko ikamanuka mu mutima ikabayo hanyuma yava mu mutima ikaba mu mubiri ijambo ry'Imana rikaba ubuzima iyo umaze kugira ijambo ry'Imana rikaba muri we riguhiriye ngo usengera n'ingabire y'ubwenge ukabuyifise nta muvugishwa y'ibinyoma yo kubesha kuko dejeje kukubwira ikintu ucugikompara n'ijambo ry'Imana yeske ijambo ry'Imana rivuga iki uyavuze iki sivyo ejo handi ho bazobasamaye batera amada bavuga ati Pawulo yavuze ngo jenda babibamwe ivy'impemu namwe mu mpi vy'umubiri none mwebwe utagira ubwenge utagira ijambo ry'Imana zovuga uti ega ni ku ijambo ry'Imana rivuga finale we yambariye ivyo ubutumwa agaca nsaba umubiri urumva ntabikoze nzobangarije ijambo ry'Imana uko no kutamenya abantu bariko baratwagwa mwene ivyo nabantu batakijijwe ngo bashike neza ku musaraba bumva ijambo ry'Imana barirye bahage nico gituma rero abantu bezurabe iyo uri kuravuga ijambo ry'Imana uko riri nta bafana benshi uronka Yego. oya uvuga ukuri nturonka namba utegereza kubaza kubabwira bimwe bakunda nturonka namba uko bagomba bafise ibigumbagumba bafise ibyifuzo bafise imigambi yabo yapfuvye batabone mugabo uje ukayadohota Imana iravuze iki Imana iravuze iki umukobwa amaze kugera ku myaka 30 atararonka umugabo ugatuje kumubwira uti wewe Imana iravuze ati umuzungu araje kurongora biba biheze uti indege ndayibonye iramushikanye araje wewe uhumure mugabo zana ikimazi reka ndaguhereke n'ikindi kintu kizotuma abantu bereka ko abantu atari abakozi b'Imana ikintu cyose akuvugishijwe ko akwakishika ishimwe ishikanwa ikimazi ngo cishimwe sivyo ingabire z'Imana zidandazwa gusengera umuntu ntibigugwa twaherewe ubuntu dutangira ubundi umugabo mwene abuzurabe kenshi nta kintu na kimwe yovuga ngo arehe kurangiriza kukubwira yuko woza uzana amafaranga rero aho abantu benshi isi kuri n'ikinyoma biri mu rubuga rw'intambara ngabugiye kuraba igiviza abafana benshi muri no minsi n'ikinyoma aba babesha barabakunda mugabo uhagaruka avuga ukuri bagutera injugunjugu mugabo ntacyo bitwaye kuko hari ikindi bavuze ati gucira urubanza abantu twebwe nta muntu yocira urubanza uwundi kuko ico no kwemeza coco two nubwo ubukorera Imana nubwo uri umukozi w'Imana w'ukuri tushaka kubura intege nke tushaka kuvuga ko uri umuntu uri parfait utagira ikosa na rimwe oya biravuga ngo ni wavuga ko utakora ibyaha uzobuyisa Imana umubeshe mugabo kora ico cyaha ni wumva wagikoze ukakigwamwo nkemu yaca kwatsamwe itara ritukura avuga ati nyarutsa urapfuye saba imbabazi mugabo gukora ibyaha ukayibamwo nk'ubuzima ugaca wongera ukabyishigikiramwo ukavuga ngo nta ngorane zirimo yewe urubanza rugiye kuza urutara rw'Imana rugosora gihe no murahari umuriro udahera urahari n'ijoro ririho nta juru rero rya bose rihari nta gikivunga ririho rizojamwo abiteguye urutonde rw'abatazorijamwo ruranditse mu byahishwe Yohana hanze hazobimbwa habe n'abarozi n'abasambanyi n'abakunda kubesha bakongera bakabikora n'abandi ivyo rero bikora nubwo kuyambika umutamana w'umukozi w'Imana rurangiranwa uri umukandida wa Gehinomu hariho isengero nzi umupasiteri waho arakubwira ati uza gute mu rusengero utazanye na 500 yo gushikana yo gutanga ishikano nkaca nibaje nkaca mbona ibindi bintu ugasanga mu ma eglise baramaze gushiraho amadimikashi amakonti ya banki kugira ngo umuntu ashobore ngo utayafise musha utaju yazanya mu en liquide urashobora kuyariha kuri limikashi urashobora kuyariha kuri banki mbega iyo moyen yo gushikana ishikanwa muri bariko barazana muri iki gihe niyo
biba bimeze gute muri Bible babivuga ko ubwa iki mbere ho bibiri bivuga neza yuko ni waja gutanga ishikanwa canke ishimwe uritanga usunzwe n'umutima wawe yego kandi wongere ube ubinezererewe apana ko ari itegeko ry'idini kanaka ubwo butonde buba buhari birashoboka ko hari abantu babikora mu rutonde mugabo badahata abantu yego muga hagiyemwo agahato ko kuvuga ngo ntushobora kwinjira udavize amafaranga none Pawulo yandikiye Abafilipi ati twebwe ntitumere nka ba bandi bacururisha ijambo ry'Imana badandarisha ingabire z'Imana none umukene atayaronse akeneye kuza kuririra Imana akeneye kuza gusuka amosozi imbere y'Imana ugiye kwinjira ngo ntagirisha ikanwa wowe baye wane none ntibishoboka uko pesha igihumbi Imana gusubiriza Imana nta muntu numwe ituma kugideni ngo aje kuzana ishikana yego oya kuko Imana irazi ingene umeze irazi ubutunzi ufise irazi uko ungana n'ivyo ufise ntishobora kwaka ikintu udafise kuko nivyo tuyishikanira mu vyo yaduhaye mu gihe hatacu ufise ntiyo gukondana ngo mvuge ngo we ntuze mu ngoro yanje sindakwishimira ko hatacu ufise hama ikindi kintu bihendako Yesu kibaza yuko Imana yemera abantu ikabashimira mu rugero rw'amashikanwa batanga oya ushobora gushikana menshi uri umunyabyaha kuko biratubwira mu gitabo cy'imigani ngo ishikanwa canke ikimazi cy'umunyakibi ikimazi cy'umunyabyaha ni gisesema mu maso y'Imana ni benshi bubatse n'amasengero bashiramwo n'intebe n'ivyuma vy'imiziki n'ibindi bagatanga bakagura amakoti n'ibirato by'abapastori ariko batazobona Imana ariko wanashaka hariho umukene ataco yigeze ashikana ariko yaririye Imana hariya akarerera ubwami bw'Imana agasengera abantu ngo bakizwe uyo muntu Imana iramwishimira gusumba ujyaze y'amamiliyoni rero abo bagira gutyo ngo ntushaka kuza utafise amafaranga abo bari mu rudandazwa ntibari muri business yo kwagura ubwami bw'Imana yushengero barihinduye boutique ni kontenere y'ahantu nyene bidandariza bavuga ati twebwe ntushobora gutanga ibintu kwagusa mugabo ivyoye jewe sindavyemera kuko guhata abantu deje uramucira urubanza ariko uravye intumwa za mbere ngo abakene n'abakire bose barasangira atakinubwe uno munsi wanashaka hari n'amacakubiri yamaze kwinjira mu isengero harisigara amakartie y'abatunzi n'abakene gasanga ariranje uri umukene uticaramo mu isengero hariho imigice cy'abantu uticaramo basigara bahiteka abantu bagereranije baravye urutonde canke igiti gice amafaranga batanze ugasanga hari amashengero amwe arashaka umuntu atanga amafaranga menshi naho yokora icyaha kicira umuntu mu rusengero ugasanga inama y'abapastori ntishobora kumuhana kubera iki none mugo umukene niyo akoreye gusa ngo yaderangije bagaca bamusohora ni ingorane rero ni ingorane kabisa ego hariho ibindi bintu tumaze iminsi tubona twumva kandi bimaze igihe bamaze no kubigira umuco jewe nashaka ndakubaze wewe nka apotre abahungu biha identité y'abakobwa donc aba homosexuel canke abakobwa biha identité y'abahungu kuri ico wowe nka wewe nk'umuntu ubifata gute jewe ndabifata yuko hari icago kuko nakubageze uja kuvuga ikintu gitandukanye cyo Bibiliya yavuze yego Bibiliya bivuga neza yuko wanashaka biranditse mu gitabo c'abareume ngice ca 13 biravuga yuko mu mantuze mu majambo yumvikana nihagira umugabo yenda uwundi mugabo nkuko benda umugore ntazobure kwicwa nukuvuga Imana yaramaze kumukondana hanyuma mu gitabo c'abanyikorinto cyo cambere bavuga yuko abo bantu arakahebwe kuko bononesha imibiri yabo ishitagenewe muri ico gihe rero ivyo wovuga ngo nego iterambere ryaraje amashirahamwe bavugira arahari ubuye bifise birimwe n'amafaranga menshi n'amabije arimwe y'ivyo yo gufasha abo bantu mugabo uko vyogenda kose impene yonze n'impene ivyibushe zose ziherukira ku muriro kazoza kazo ni ku muriro jero ubimbaje ngo bivuga ko ikirere iryo ni shano kuko nimba Imana itihanganiye Sodoma na Gomora ibagije ico caha nyene ikavuga ngo ico ni kizira imbere yanje none umuntu yokizirura gute none jewe hari ikibazo mpora nibaza okizirura gute we mbwira umugabo n'umugore borongorana bazovyara ryari babe umugabo n'umugabo nibarongorana bazovyara ryari
ubu haraje iterambere basigaye bavyara guhinyuza imana ntibishoboka. Umugore n'umugore basangiye uburiri bizogenda gute? Ntibishoboka. Ico ni ikintu cerekana ko isaha igeze, harageze ko irimbuka, imana iri mu kuza gutora ishengero. Ntibavyita iterambere n'uburenganzira ngo bwakiremwa muntu, ngo iyo ni vie prive, nta vie prive iriho. Bibiliya ikivuga irakivuga, ivuze ati ico ni kizira, nta muntu n'umwe avuze ububasha. Nubwo uri umunyacubahiro ameze gute, ukuvuga ngo uci imana yavuze ko kizira wowe urakizirura. Nubwo hoza amategeko yandi abishigikira, bakavuga ngo ico kintu ni legalize, bavuga ngo ni legale. Ikiri legale mugabo kiregaliza icaha, ntikiza kivuguruza ico imana yavuze. Oya. None ko hari abo tubona bavuka kuva bakiri bato, ugasanga umwana w'umuhungu kuva akiri muto afise yifata nk'umukobwa, atambuka nk'umukobwa, avuga nk'umukobwa, yambara nk'abakobwa, karinda kura arivyo akuriyemo. Oya, bijya no gusamara kw'abavyeyi. Kuko ivyo bikunda gushikira kenshi umuhungu yavuka n'abakobwa benshi. Ni iyo batamuretse ngo yidegemvye, aje gukira n'abandi bahungu abona ingene bameze. Abona ingene mushiki we yicara akicara nkawe. Yabona ingene yifata nkawe. Mugabo muri ico gihe iyo ari umwana w'umuhungu, abase abavyeyi bakanura bakamwereka. Baza barakubita bati tu suko umuhungu yicara, suko umuhungu avuga, suko umuhungu agenda. Yego. Donc ivyo ugasanga yahindutse. Mugiye bamuretse hashaka kuma yimereye nk'umumama nyene. Kandi ari umugabo ari umuhungu. Rero muri ico gihe rero ivyo ni ibintu washaka amaze gukura arahinduka. Yamaze kuja mu bandi bagabo barabura ati wapi, baramuzomera akavuga ati yampaye nkega byara. Donc urumva rero ivyo ntawo bifatira ko ngo acavuga ngo niko umuntu yavutse ameze, ni daimoni, ni shetani zicaye mu bantu gusa. N'ubu nawe ndakaraba kuri ntuze kuri TikTok nabonye agahuze ko ari umugabo yimakiye arishira ko ibiruje areze, arashira ko navya bigo humenga ni biroso bashira ku zindi ku bindi ngaha. Arihindura yambara ijipo babita ngo nakabodi kamwe ndiko ndabaje nyene ntabwo ariko mana yaje yisigaze he kwe uruntu rw'urugarurembo zivyiso ubona yamakaye. Babitoreye iyindi explication bavuga ngo jewe naravutse mvuka ndi umuhungu, ariko fise amaje genre fise sinumva yuko ndi umuhungu, ngo navutse mfise umubiri w'umuhungu ariko muri jewe ndi umukobwa. Yaratewe yaratewe arimo abadayimoni, arimo imizimu ntabuze birimwo, sinzi ibintu bimupakiyemwo bindi by'imyuka mibi. Mbega sivyo uzovuga ngo yaravutse, mbega utavuga abavuka ari abahungu bakaja kwikuza ku ibitsina byabo bakabashona bakabagira abagore. None wovuga ngo niko yavutse ko ari ivumwe riri ngaho? Ntibishoboka. Rero muri ico gihe mu gihugu kirimwo abantu bazi Imana, ico kintu bikwiye kwitwa kizira ku bantu bose. Nukuri n'umwana wavyaye ubonye bigiye mukamuca nta cyaha ubukoze. Eka none ko bavuga ngo igito gitabwa iwabo, gitabwa iwabo bakavuga ngo nta muvyeyi ariko mbwira agahinda umuvyeyi yogira wowe ufise umwana w'umuhungu, sivyo? Ugiye ubona umunsi urabwira ati papa jewe nakuze nashimye umugenda hano, sivyo? Uzoje kunkwera waje gukwa ugasanga wa mugende ni rundi ruhungu rw'ivyarwa ruringa bakuzaniye ngo niwe umufiyanse, ariko mbwira wewe agahinda uvuga uti mbe ko ntapfuye kare ibintu nagumye ngaha ngo ndabibone gute? Mbwira agahinda abavyeyi bagira. Umwana w'umukobwa urindire ko bazozana inka, ibiseke bagashishira, imvutano bakavuta baje kuvyina runyenyeri na ngoma y'ikigwa, sivyo? Ukazubona ngo umugabo wiwe bakakwereka ubundi mukobwa nkawe. Ariko ubona amahano turindiriye ameze gutenoza. Yesu yogaruka akijanira abantu. Nahandi ho biragoye. Ntibyumvikana. Naho wombaga ukanshira mu bwonko ibyo bintu. Sinofo nabyumvise. Jewe nk'umukozi w'Imana aho nzohagara nzokwama nabigwanya. Naho hoze tekora ibishigikira nzovuga nirampana. Mugaje ijambo ry'Imana rivuga nzokivuga. Nuko ico kintu ari kizira. Twarabonye papa aruka kuvuga yuko ngo kuba ashaka ko
umuhungu n'umuhungu cyangwa umukobwa n'umukobwa botwarana bakarungurana ngo nukugira ngo ashobore kwevita discrimination urumva kugira ngo akomeze ubumwe mu bantu oya ntibikunda biye yavuze mu gihe ari icaha d'abord ho yagize ibintu bitari byo kuko urabona ko n'abantu baba basenyere batari bake cyane cyane muri Afrika bavuze ati cyo nibishoboka yego hariho n'imico itabaho itojana ico kintu sivyo umugabo uvuze ngo discrimination nta discrimination ihari umunyabyaha uramubwira ko ari umunyabyaha mugabo ukamubwira uti hamwe wihanye amaraso ya Yesu akakoza ibyaha birakuva ko ukinjira mu ruhongore rw'intama z'abana b'Imana mugabo ntushobora kuvuga ngo reka rero abanyabyaha mwitwa abanyabyaha muce mwongera mwitwe n'abantu b'Imana ntibikunda ingeso mbi niko kujya kuntu udashobora gufata umuntu yavuye kurima atari yoga ngo cyumusiga amavuta ubanza kumwoza bwa buri miro bukamuvako hanyuma ukamuziga amavuta none ikintu Imana yavuzeho kivumye we wogiha umugisha gute wogihezagira gute nubwo uvuga ngo ntikizobera mu rusengero umukozi w'Imana aho yaturi ijambo hose rirafata kuko yaserukiye ubwami bw'Imana none aho baza ukavuga ngo ndabahezagiye ubahezagira gute uwo muhezagira wovuga uwo bukomotse kurinde ku Mana ntibishoboka rero jewe biyavuze barantunga jewe mugabo ndabigwanya pe kandi nzoguma ndabigwanya sivyo hoya umunyabyaha hari nitwa umunyabyaha hanyuma Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi ntiyihane amaraso yiwe amwoza mweza mutunganye izina ryo ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo safiri ico ivyo byakera birangiye mugabo kuvuga ngo ntacyo oya sivyo icera cere cirabura kuko na Yesu yavuze ngo ninaza nzokuraniriza imbere y'anyamahanga yose abo mu ndimi zose n'amadini yose n'amoko yose muzi babwira abamarayika ati ndobanurira beza mu babi sivyo babi bazitwa impene baje hariya muri udahera bibubafu ariko intama tije mwijuru nta yindi nzira ya gatatu ihari muhezagira ibidahezagirika mugahimigisha ibitagenewe imigisha gute nimba ari umugisha wiwe mwana hamwe ngo umugisha ngo Imana ibaho umugisha Imana kibashaka guso kubaho umugisha ikeneye ko bihana bagahinduka ikabona ko bahezagira rero ko bavuga ngo urukundo ntirucagura urukundo uruwe kwinkunda ari nyinshi urukundo nyene ukuva tu umuntu je ndamukunze ndumva yuko twobana ubuzima bwanje none je mvuze ngo ndakunda umugabo ari nyuma ya kamera bivuga yuko ndamwifuje ko twoja mu buriri ya urukundo mu bantu bo gusangira utwo kurya kuja ahantu abantu bagasangira ifanta ubwo n'urukundo gufata umuntu w'umworo cyangwa umukene atacafise ukamugaburira ubwo niko rukundo Imana itubwira muga hagati y'umugeni n'umukwe n'umukobwa n'umuhungu n'umugabo n'umugore ibiri hiyo ni shetani ati ntabyo urukundo ntabyo gucagura ukunze umuhungu ni sawa uri umukobwa umukobwa umuhungu ahagukunda ntibisawa aho umuhungu ku muhungu ngo yamukunze ngo aciye amwifuza ko basomana umukobwa yakunze uwundi ngo uvyita urukundo gute erega uno musi mugiye kuraba n'ubusambanyi kugira abantu babunyegeze bavuga ngo barakundana ngo kundana gute mutaragira ubukwe ngo umuhungu n'umukobwa ngo barakundana bakabyita ngo baragendana ngo bagendanye imyaka 5 mugiye iyo myaka 5 muhugendana kwa baryamana mizi yose mugashaka ngo nakakundana naka oya nakasambana na naka nakakorana ibyaha na naka niwe bareka kugomba kubyambika akandi kantu keza kandi ari ibyaha none muri ico gihe twegera no turabajene nimwe mbwiragene none uyu munsi ni gute noshobora kurungurwa n'umuntu sindamuzi ntitwaganiriye nyine ntidukunda umenye ngo uyu muntu turahuje uyu muntu tuvuga rumwe kubera ko uvuze ngo ubanza kugira mariage kugira ngo ushobore gukunda none ndakubajije umuntu uzi cyo kimwe n'imodoka imodoka niyo mu kwinyongo banza kuyiga sivyo si cyo kimwe ibyo urukundo rw'umuntu umugabo n'umugore
daboro hakundana imitima bwa mbere amaso arakwereka yego ha mutima ukumva ukubisa kwikasha ati ndamukunda kwera Ndamukunze. sivyo muri ico gihe umukunze rero ntuco usimbirako ntuco uvuga ngo oya urarondera wa muntu wanashaka iyo fiançaye muri ko muravuga nukumenyana uyu muntu wo kwande avuze indero nyabaki amateka yiwe ameze gute sivyo kusha usanga ukunze umuntu mugabo ugaza ukunze igisasu kizoguturikana ejo uravyumva rero muri ico gihe urukundo ni gwiza mugabo mu gihe rutagutumye gukora ivyaha yego nta burenganzira mufise bw'uko mwobonana nk'umugabo n'umugore mukaryamana mukarangura amabanga y'abubatsi kandi mutarubaka yego urukundo rubatuma mugendana mugabo muri ko muragenzurana n'abavyeyi banyu bakabibafashamo bakabatraininga kugira mumenye nimba urugo mushinga mwafatanye iyo programme ingene ruzogenda muri ico gihe murindira wa musi yuko muvyemererwa mugahagarara imbere y'ishengero Imana ikabicabona abakozi b'Imana bakabambika impeta imiryango yabyumvikanye ko bakavuga ati no musi ubaye umugore w'uyu nawe abaye umugabo wawe ico gihe nta ngorane mugabo imbere yaho nukona imbere yaho nukuja oya ni mu byaha none ko bavuga ngo ntawe ugura impuzu atabanje kuyipima ariko usanga reka ni rimwe nakubwiye nico gituma uno munsi nama ndiko ndavuga nta mpamvu yo kuja gutwikurura abageni buno munsi kubera iki uwo twikurura gute umuntu yamaze kwitwikurura ntibishoboka kuba mu gutwikurura abantu ni imigenzo y'ikintu ni mico bateza kubahiriza kugira umuntu mutwikurure nuko yabagiye kurongorwa ari sugi none uno munsi umuntu bagendanye imyaka 3 canke 5 muri iyo myaka 5 barabikoze sivyo uwo muntu wobwiye gutwikurura ngo ushaka iki sivyo dore nko mu gihe par exemple nko mu gihe uwo muri hanganye gushika umunsi muzobana murashitse mu rugo usanze nk'umugabo wawe peut-être canke kenshi bishika ku mugabo ugasanga afise ubumuga bwo kutashobora kurangura y'amabanga y'abubatsi muri ico gihe ntumva ko yica bakoze ya divorce kandi divorce nayo muri ico gihe uwo mugabo akaba atafashwe bukumbi sivyo ngo abingwara y'ikibiriraho umuntu muze nta nakiwe muze na nyimwe benshi bagira ingorane divorce Imana yikunda mbega muri hariho ibindi bintu bavuga ngo ntimushobora gushika imbere y'Imana kuja kubaka imbere y'Imana umukobwa afise inda mariage ntiba iri valide gute ngo kubera yuko aba yarakoze icaha deja c'ubusambanyi oya ico cyose ico oya hariho uyu munsi abapasiteri badashobora guhezagira umukobwa afise inda bagiye kugira mariage ico kameme rero nkunda kuvugisha ukuri Bibiliya uyisomye kuva mu ntango gushika mu vyahishwe Yohana nta na hamwe hariho kizira gushingira umukobwa vizinda nta na hamwe mu gihe yakoze ico caha hanyuma akihana kaza kwatura kwa pastor akamubwira ati narakoze icaha mugabo jewe narabonyemwe urubuto kandi ndavizinda nukuvuga ico ntigituma Imana itamubabarira mu gihe Imana yamubabariye icaha ciwe wo kwanga kumuhezagira kubera iki ntibishoboka aho je mvuga nti mwene abakobwa rero bararengana barabarenganya wovuga gute ingene uzohezagira uwayitwaye akayikorora mugabo kaguhezagira uwayitwaye akamugumana sivyo kandi turazi yuko Imana niyo nyene itanga ingabire y'umwana nimba yaremeye ko iremera umuntu mu caha ivyo bireke mugabo igihambaye nuko umuntu yatura akihana kavuga ati twebwe nico gituma washaka burya no muri katolika barabigira imbere yuko umuntu arongora bakahamagara abantu bimwe byo kwirega mu gitondo hakiri kare ukavuga ibyaha byawe byose mugihe amaze kuvyatura biba vyakuvuyeko byamaze kuva ko rero boreka kuguhezagira kubera iki sivyo aho babarenganije yego kuko vraiment ubiravye neza ukarabati umukobwa ego yatwa kuko jewe hari umuntu w'iwacu mu muryango yashatse kuja kubaka yaramaze kugira inda yabanze kumutera inda hageze ko bagenda kugira mariage aravuga ati jewe hajya musanzwe sengera ntitugenda kubera yuko nibahezagira umukobwa
inda yamaze gutwara inda. iyo ni imyumvire y'idini n'amategeko y'idini mugasa amategeko ya Bibiliya. None ko yego n'amategeko y'idini muga urabona idini aho gusanga iri sengero riravyemera iri ntirivyemera none kandi ni idini rimwe ukuri ni kumwe ni Bibiliya nimba Bibiliya bibuza ntabwo bikora muga mu gihita bibuza uwo mwakira kubera iki hama iki nacyo mbe yega n'ibyane ko nakubwira yego icyo ni icyaha cyagaragaye ko umuntu yavatwaye inda abashingirwa barasambanye kenshi gusumbuye yatwaye inda ariko ntibayitware banganike kuko hari umuntu ashobora gushaka gusambana rimwe akaba arayifashe mugari wundi bamwe nakubwira bamaze imyaka 5 bagendana ntibasibye na rimwe gusambana hagaze kuza gushingirwa kuri ke batababwira bati mwebwe ntitubashinga twaramenye ko mwajyamana mugabo wayitwaye kandi atayihakana bagaca ngo wowe tugushingira mbe uwayikoroye ko bamushingira rero naho harakarenganya kuko wanashaka nakubwe Bibiliya guhera mu itanguriro gushika mu byashyo Yohana ntareba ngo ntimuzoshingira umuntu w'umukobwa afise inda ntahariho mugihe hata murongo bahagarara ko bizunga rero ayo n'amategeko y'idini sayimana. Murakoze cyane. Jewe nari nzi yuko muri iki kiganiro manaje ati je sinze kuronka ibintu ndamuvugisha je ni apotre mu papa kuze warandazogira no mukugira ugati ndazogira ubwoba kabisa ibi bintu sinza kubishobora mugasanze uri umuntu azi kuganiriza umuntu wari we wese twaganiriye neza murakoze cyane kuba mwatwakiriye mukaduha umwanya oya bwari bwaheze mwakoze cyane kutwakira yego twizere yuko n'ikindi gihe muzosubira mukaduhira iteka kugira ngo dusubire tuganire nkabandanya nshimira abakunzi ba Kazwa TV ko namwakurikiranye iki kiganiro kuva aho gitangura gushika gihere nizere yuko mwashoboye kugira ico mwize kuvyo twashoboye kuganira na Apotre Bayahaga nizere ko hari ico mwakuyemwo kandi cakamaro gifite ico kizobamarira reka rero mpe n'ikaze babone bashasha hama mpimirize n'abasanzwe badukurikirana kugira ama commentaire kugira share kugira amajeme mubandanye mudusapotinga kandi muduteza imbere murakoze cyane merci beaucoup Apotre. Kazwa TV, we want the words, the solution of all trees.